nanone agasigara ku mutwe nk'imbombo utazi iyo byazananye byose nta sida nta haki mugo ugasanga ndi ku mutwe nk'imbombo. None wewe wibaza ko Diane uzomunyikira he mu gihe asanzwe azahuba? Diane nzobyo muke n'umugore n'abana ngende kuko zinota abana banje. Ntacyo ntakoze gusa naje ntibinezere kubona umwuzukuru ufise tutazi se atakintu na kimwe. Biraguhimbaye. Binezere yumva. Uri kurarera ntuwariye. Ari Mama ndamubwira Diane cyangwa bikunda yerekane se umwana mu bagende bamwandikisha. Ngaho ashobora kuhandika kuko ngahasi havuga. Aho. Bani tuvana. Iyo ngata. Igihe twajyanje yaje twavuga. Ngo wiki. Iyo mali yaje twavuga. Ivyo none warutse kwikagira iki? Warutse kumwimbuzo nkari wawe. Kana kwerekeye. Mahabye twafatanye ndakubye twafatanye. Umushumba ndiye mu mwanya ndi mushumba ni namba yawe. Ubujyajya bwangusa umviriza ufise umugore tumba uwe turajyana turabana twese ugutunga twabagore aba wewe umubone y'igitoro cy'igipolisi. Diane. Nanache nitokana. Narisha Diane. Sawa haki wacha nimfikane. Sawa. Hama. So ndagwamaga utanze. Gusa ni nakwikiranije. Cyo kwaza ngo muranze ariko oya gusa acho nashaka ngira nta kibazo. Vraiment. Sinzi ukuntu bivuga. Ariko sinzi ko nimba byo kunda ko mumbwira akazina. Kazina je nitwa Diane. Diane? Kazina keza kweli. Namwe nitwa bandi. Je nitwa Teddy. Mbaha ayi nyene ahayi hepfo gatoya. Enda kubanyisha shima kumenyana nawe. Tuca gusoma ngaho muri alimentation. Reka ndakore kugendere gusa sinzi ko wasigira akanimero. Ngo mkoze akanimero. nakagendeye iminsi mbega umunsi mwiza we kandi yampaye nimero oya reka ndamuronde ndamaze ko yashitse ndamaze ko yashitse neza ko nari nkeneye kurongora mana ahubwo mfashe dusange duhuje ibinyamutwe kuko ujya mukobwa hamwe yoncika jewe cashaka nkava mu Burundi yambwiye yitwa Diane abakwiteze nawe somaramara yasoye yes Alo? Namahoro. Namahoro. Mwamenye mbeka basha. Oya sinabamenye muri bande.
abantu bari gushobora kumenya ni Teddy yuko izina Teddy uba wahuye na ry'uwo munsi. aho twahora kuri alimentation. Yego ndakwibutsa. ni jewe kwene mwashitse neza. Yego kwashika amahoro. Ni cyiza kwene nanje nishaka kumva ko mwashitse kugira ngo nezeyo. Hama Diane. Ndanezerewe ko washitse neza. Ariko rero nubwo washitse neza naje nshitse neza. Ariko hari ikintu nshaka gusaba akantu gatoya cyane. Kameze gute? Nashaka gusubira kugusaba ko nogirirwa amahirwe yo kubura nawe ugira kandi. Bifuza ko tubonana? Ni byihuta ukambwira kuri telefone cyane. Oya nukuri birihuta je ndashaka kubona byihuse kuko ndashaka kubona. Sawa reka ndondera umwanya nta kibazo. Nta kibazo? Jewe umunsi wose je ndafise umwanya ahubwo we mbwira. Umunsi waburi dispo. Je umunsi mbatubona yako mbona minga vyobeje kuko ejo nta masengesho mfise. Kumbe uraja no masengesho. Ndasenga. Byiza. Ejo sangapi? Ejo nka 16 canke 15. 15. Mbe basha no twohurira he ko tuzohurira hajya nyene canke ko ntazi naho bagasha urabona ukuntu twavuganye twahigumye twihuta ntiwambwiye naho uba canke ikini. Oya ni muri byo bice nyene haruguru gatoyi. Haginye twahuriye. Haruguru y'irya alimentation. Oya wombwira hano urabona hari akabarabara hariho inzu ya etage igeretse 4. Iri impande y'irya alimentation. Hajya twahuriye hari kibazo ho bari hafi. Etage ya. Kuri Nueva. Yego. Sawa hajya ndahazi nta kibazo. Turatubona hajya nyene. Sawa. Sawa. Sachend. Ego. Murakoze cyane. Sawa. Joro ryiza rero. Yakwese. Sawa. Ngomba gukora ibishoboka byose mpa kurya mukobwa ambereye mama w'abana banje. Birakwiye. Mbega umunsi mwiza. Kabisa. Urazi rero cyatumye guhamagara cyatumye nshaka ko twubonana vraiment ntaciye kure na kure burya ihamagarana ry'umuhungu n'umukobwa burya kenshi riba rizwi gute siniko ndabitahura igihe ari umuhungu n'umukobwa batazinanye iki bakahana isango ko bobonana kenshi haba icyo bashaka kuvugana ndibaza ko kenshi bizwe icyo nacyo si ikindi nico nagabanda kubwira
nukuri jewe nayimaze imisi ndakubona wa mucako ngerageza kugira nti kondera ukuntu nubura nawe biranga ariko rya munsi duhurira harya nagize ibako mpura nawe vraiment umutima wanje ntaciye hirya no hino waragukunze Uvuze? Navuze ati umutima wanje waragukunze kandi wagukunze kera. Yo musore. Oui. Ndaguhaye pole. Haye pole? Ndaguhaye pole. Je mu busanzwe vraiment. Je ndi umumama. Navyutse? Je ndi umumama ndafise umwana. Rero ibintu nk'ivyo by'inkundo ntabyo nojamo. Ko jewe ndi umumama. Diane. Yabura umumama? Yaba wavuye ku mugabo? Yaba bimeze gute? Ndakwinginza ahubwo nanje. Aya mahirwe uyame b'umukunzi wawe. Ndakwinginza. Cyumviza nagusiguriye. Ndi umumama naravyaye. Navyariye muhira. Rero kubw'ivyo nta bindi by'inkundo nkija mu umbabare please. Please. Diane nabyumvise. Ibyo nabyumvise n'ukuri. Ahubwo nanje mbabarira. Unyemerere gusa basi. Umpa amahirwe. Ndazi neza ko ntaziganda kubabaza. Nzokubera byose byinshi wabuze. Mbabaza n'uwa mbere shambwira uko. Nzogukiza ikomere wowe waragize. Mbize amazina kubwira. N'uwa mbere yambwira uko. Yarampenze ko ari umusore nkawe uza wigirisha ngo umusore sivyo uzuyinyizanisha k'inkundu n'uwa mbere yambesha uko. Diane ngwa mu rudubi nja kwitera ingorane. Rero ibintu nk'ivyo sinkishaka kuvyumva no mu matwi wanje. Nukuri umbabarira sivyo? Diane ndabizi ko bibabaza. Birababaza cyane. Ariko wamenya ko nimba waguhemukiye byarakunze akabikora. Ntukibaza ko abasore bose bo mu Burundi bwacu dufise umutima nk'ujya wuri yaguhemukiye. Ndakwinginza ntahure rero. Unduhure ndakwinginza kuko ndarusha ibintu nk'ivyo mu matwi wanje narabifuse naravyibagiye sivyo? Rero nta kintu na kimwe woza unkorera coza gifuta igikomere umuntu wa mbere yanteye sivyo? Nta na kimwe woza unkorera kuko nawe nyene yaje yirobya nkuko nyene yaje yigira inzoka anyuka ko ari umuntu muzima ariko ivyo namubonyemo nabibonye agahinda yanteye n'ivyo ndakazi. Rero ndagusabye jimbe narinze ngo nibindi bintu mpamagariye ni nakazi ndonkeye canke muka unyumva ibintu nk'ibi. Diane ndakwinginze rero umva nkubwira kandi unyumva jewe nimba nemeye kugukunda ukuri kandi kuba warabaje navyumvise ibyo wabimbwiye ndagusabye umpaye amahirwe utuma umbwira icyo nkora kugira ubone ko ndagukunze bya nyabyo. Impamvu uri kuri ibyo bintu kwambya bidasiguriza nakubwiye ko navyariye muhira sivyo? Hariho ngaho hanze abakobwa bizigamye batataye ibanga nko jata ibanga genda ubarondere hama mukundane naye je ivyo oya ndagusabye. Diane just sindi kuvuga ayi ngo ico cyakobwa bizigamye ngo abagize iki oya ico just cyo nahagaze ku cy'umutima wanje uri kurantegeka. Umutima wanje wantegetse gukunda wewe. Abahungu b'indyarya nkamwebwe ndabamenyereye nkuri iki basi ntegeka icyo nkwiye gukora uzobona ko akunda umuhungu ndise. Nta na kimwe wonkorera vyema nta na kimwe kuko icyo ukora cyose nta cyo kumanda kwizera gihari mu byo ukora byose nta kintu niki cyo kumanda kwizera. Ndakwinginze aribyo mbere ndakwinginze aribyo toranaji yawe umviriza toranaji yawe ikanyuma toranaji yawe. Diane
ndagusabye nakubwiye gute ndagusabye Diane kiri kigongo umutima wanje wagukunza Diane kubera iki jewe namukunze kubera umutima wanje wagukunze oya sinkwiye kurekera ngaha ntacyo ngira ni kari rya mbere sinzocika intege mpaka ko mbona uri kuriyumvira cyane gose ntugufise ibibazo ubwo we ntiwaba watwaye iyindi nga Diane ariko rero gaca nyumvira ko ibintu nk'ivyo yavrema n'ukuri nta yindi nda n'ukuri none ufise ibibazo nyabaki ko mbona umengo usiburi uretse ko kwiyumvira cyane ko ari bibi cyane ko ushaka kugira ikibazo ahubwo ari ikintu nako ndiyumvira usanze ndi mu vyiyumviro vyinshi natakaye urazi wa musi twaca kw'isoko ndavyibuka urana wa mutipa ndamagara baramubonye asha yaransavye nimero ndatsimu urabona ko arazimuhaye umugabo nyene ivyiwe sinabigize birebire umugabo harageze ahantu ndondera aranshusha turicarana turavugana nanje naramwemereye umugabo yerishe nakubwiye umuhungu yankutse bimwe birengeje ariko ikintu nako ndiyumvira cyane ntwaye n'ubwenge ko ndiyumvira uburyo nobwira mama nobwira papa bivanye n'ivyambaye sha Diane uri mutoya wanje kuba warashitse ukajarira muhira iyo si ngorane ego nerere wagize urakoshereje abavyeyi ariko ndagwanure nka mukuru wawe mutoya wanje nukuri Diane je mbona ko urose umuhungu afise vision yo gushika muhira je mbona ivyo bitoguhangayikisha nukuri nta nabi ndakwipfuriza kijya cyago wagize nuko nanje congwako kuba rero waciye wirinda mwaswa kugwa muri erere yo gutwarinda mbere je nari nagize ubwo mbonye uri kuriyumvira cyane nibaza ko ari yindi nda watwaye none ko batari yindi nda watwaye namahoro meshahubwo n'amashimwe ku Mana yafuriye nta yindi nda vraiment nta kindi cyago kabisa nasuza kwikwegera ndakubwira Shadiya ndagwanure nka mutoya wanje kumubwira uko bashaka ahubwo wativye kumwemerera mubwire azoze ashike muhira mugabo kubera papa kazi kandi agifise n'ishavu duko watwarinda muhira uzomubwire aze hari mama wenyene we nashaka umva erega ari seri ashaka abavyeyi bose aza ari pompo oya Shadiya papa arakazi hari aho yoza reka aho ikintu wafashe sivyo uze kubimbwira mama uze kubimbwira mama byose uko bimeze mama nawe yegere papa sivyo nta kibazo ndabimubwira nta kibazo
ufise umunezero nk'uyu mana naheruka kubona unezerewe nk'uko kweri kera yiswe ndaryohewe vraiment nahora ngira n'ubwoba kuzohava ugwara tension pe reka Shadia reka mbyuke ukasa ugende gutegura udukorwa n'ivyimviro biciye bihera ndaryohewe sayo mana imana ishimwe sayo imana na nyuma yazirira ko ndababaye mana we ibaze vraiment mutoya wanje yavyariye muhira je sinumva impamvu jewe batambona none nkaho Diane aronka umugabo ko nyene kandi yaravyariye muhira na jewe ntaravyarira muhira ndamubore hage rero yibaje ngo n'urukundo namukunze ngo ndambwiye amuzana nazo kwihenda amuzana gusa niyamuzana zoca ndamubwira urya musheri wiwe ndamubwira amakosa ya Diane ndamuvuge nabi Diane bizorangira jewe ndamumutwaye ntibishobora kumvikana umuntu yavyariye muhira antange kuronka umugabo kandi ari mutoya wanje yaravyariye ngaha je ntararonka oya ivyo sishobora kuvyemera yihenda muzana ndamubwira Diane kari umumaraya ko afise ingeso mbi ko yakubise na mama atubaha na papa mani ndamuvuge bibi ndazirya mungu niyumva umuntu yakubise mama wiwe akumva umukobwa yavyariye iwabo azoca agira n'ubwo bako n'amaboko wiwe ko n'umuvyeyi wiwe azohava mukubita ndaza azoca akunda jewe